Ndabaramukije inshuti bakunzi mukunda ibiganiro vya Kazoza FM ejo ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri MHz 103 n'ibice bitatu hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no kuri MHz 105 n'ibice bine Imanga ariho dushobora kubumvikana mu gihugu cyose. Uyu ni wa mwanya wa ca kiganiro mukunda cyane gose kuziko. Ikiganiro kuziko kiba misi yose kuva kuwa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri z'ijoro. Nkuko namara babwiye ku misi ya mbere, imisi ya gatanu n'imisi ya gatandatu ni misi yo kurata. Umugambi witwa ndatira nanje, umugambi turata ubuhinga mvabwenge bw'abarundi bonyene bikorera mu bintu by'ibicurarangisho ndetse no kuririmba. Uyu munsi rero twavuye muri studio za Kazoza FM cyaturaduga Igitega. Turi neza na neza ku ishami ry'ikinyamakuru Jimbere Magazine Igitega. Tukaba rero twaje kwihurira n'abantu bakora ibikorwa mvabwenge. Mukanya duhava tubibabwira. Reka ndabibutse iki kiganiro gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashe mu mugongo n'ishiramwe n'ibihugu vya Buraya na Afrikalia. Jewe niyo nkeza Jare nje ndiko ndakibaremesha ndabahaye ikaze. Uno munsi sindi jenyene ndi kumwe n'umugenzi wundi reka ndamuhe akanya nawe yidondore. Murakoze cyane naye ndabaramukije cyane kaze kandi muri kino kiganiro nitwa Steve Ntwari naye ndamumenyesha makuru. Umenyesha makuru yike kinyamakuru? Ndamumenyesha makuru wa Radio Muco FM y'Ingozi kuva mu mwaka wa 2014. Byiza cyane. Steve niwe tugira tubafashe kuremesha kino kiganiro twese rero turabahaye ikaze. Steve, twakira umutumire wacu. Ego cyane nkuko mwabyumvise bavuye muri studio turi mu ntara ya Gitega turi kumwe rero n'umutumire kuntu yatubwiye ngo umunyagihugu asanzwe. Abakuru yawe namahoro bimeze neza. Ego cyane tugwe twidondoye John twa Steve Reno nawe tugute. Je nitwa Riyo Nkuru Philibert. Yego ndaje umunyagitega nkaba ndo muntu nanje yakora ibikorwa mvabwenge mu bijanye n'imico n'akaranga ndavyina ikirundi nkandika cyambyino z'ikirundi canke amazina ibicuba nkangira nkavuza no tutuntu mubona ikicuma canje canke ikicurangisho canje ngoma ndakivugije aho ndi hose. Yego urakoze koko ngo utaye akaranga batayibanga canke nubundi utaye akaranga batayibanga kuko haje yifise akaranga nibanga burifise. None Philibert ndabona yuko wajuzanye igicurarangisho nituvana n'cyamana. Tumenyereye kubona igitari, tumenyereye kubona piano, tumenyereye kubona n'ibindi. Iki gicurarangisho ni giki ni cyahe? Igicurarangisho dufise ikicurangisho canje igicurangisho kavukire. Icurangisho jewe nakuze iwacu tubicurangisha kuko nta bitari byari bwaze cyo by'amapiano nta byari bwaze twacurangisha iki hamwe n'ikembe iningiti niyo yiti ningiti indingiti iningiti ni yandi bita n'indonongo. Yego bivanye naho umuntu wese abari bayita gutandukanye. Haro n'abantu numvise bayita gahugugu agahugugu. Ayo mazina none yavuye ko kiba yita indingiti indonongo agahugugu nta kintu byo byaravuye ko nibaza ko bivana n'ingene ivuga. Ubundi igicurarangisho bikunda gukoreshwa mu buhe buryo byari kiratanga umudiho? Kiratanga umudiho kandi mwiza cyane. Gikunda gukoreshwa cyane iyo umuntu ateramye canke iyo ngabana nka kera kera nakuze tubona biyo baganye inzoga kubera atabubare bwariho bayishorako baratumira imiryango bakicara bakaza bakanwa hama duhejeje rero bahejeje kunwa je naho urambona cyangwa soko kuracha soko ninanga undi akazana umuduri undi akazana ikembe undi akazana umva cyuma kimwe cyose tukaja tubiteranyira tukatugira wa muziki biturunahirera aho tangura gutambura twiterera hejuru. Nziza cyane. None iyi ndingiti nimba atari banga ikozwe muki ni bihe bintu biyigize? Indingiti ikozwe
mwihembe ry'inka ikozwe mwihembe ry'inka hamwe n'urushato rw'inka hamwe n'ikindi giti gisanzwe yego n'umugozi ujako uwo no kwita umurya ivyo bikoze itanga amajwi gute kandi ifise umurya umwe mu gihe kitari tuyizi ifise imirya myinshi igatanga amajwi atandukanye ariko iyo ifise umurya umwe nibwo buhinga bwa sogokuru burya abarundi bafise akantu bisangije bari bafise akantu bisangije kuko urumva ni ibintu bitangaje nka kubaho kubwira ati ingoma ni kubera ikivuga ata ampli ifise bivuze ko ngaho dushobora kumva do re yego birimwo oya nkubu indirimbo yose umuntu ashobora kuvuza ku gitari arashobora kubivuza ku ndingiti iyo ikintu cyose ni integuro iyo wicaye ukabitegura amajwi urayitora kuko bice biba ngomba kuguma uregera ugatora iyo ntuzenya ya ushaka hari ibintu nko ku gitari bita ngo amagame game ya do game ya re game ya hariho ababidusiguriye mu minsi iheze aha turashobora guhindura amagame nk'indirimbo iri nko muri game ya do tugashobora kuyivuza nko muri game ya re muri game ya n'ibindi yego birashoboka gusa hariho amanote kadafise kumbure ngira ngo abo babuzi kukavuza kunsumbya baba bayafise ko je iyo ndiko ndakumviriza namasanga gafise do na re na mi na fa na so si ntayo ndumva si ntayo ndumva kabisa ariho ducishiriza ko yego watubwiye ibice bigize ico gicurangisho cawe yego wewe wacize ryari ninde yakikwigishije byatwaye umwanya ungana gute kugira ukimenye imbere ko habudushiriza ko yamajwi tuyumva ibi byongora gusigura kuko byongora gusigura nakubwiye ko navutse iwacu babivuza rero ni nka kujya umwana umwe ati watanguye ko nkibera itariki zingahe umurenganije nakuze iwacu babivuza mu gihe mpuze ndabivuza rero sinzi umunsi nabitanguriyeko gusa nisanze ndabizi mugabo umuntu arashobora kuciga kuze hama akakimenya yego harabo umaze kwigisha yego barabimenya yego nkubu ndagusabye unyigisha nanje yego kabisa nkabimenya yego nubu nyene niba bishaka zakuva nkweretse genda uvugije utuntu tumwe mbega nakubwiriye ko ndizi gitari biranka Burundi oya sico kimena gitari ko gitari bikura yiga irababaza ku ntoki ariko nakantu nyene no gutoneka gusa mbega indingiti umuntu arashobora kuzisanga nk'ahantu bazidandaza nka kujya dusanga badandaza ibitari hari ahantu bakora ibintu by'akaranga bacapa canke babaza utuntu bagurisha hari igihe usanga bazifise ariko gusa itandukaniro rya zirya iyo uyiguze ijya ntiregereka kuko bo bayikora mu bijyanye na dekoro n'ibisharizo bayikora mu bijyanye n'ubusharizo ajya nako ndavuga iyi nyene bayikora mu bijyanye n'umuziki iyi nyene najya nako ndavuga iyivuga dushobora kuyigira ko tugateramesha nka naho bayitandariza kweri mu gusa je ari umuntu ashobora kuyintuma nk'abantu bari mu migwi ndangakaranga ushobora kuntuma ati dukorere iningiti turakeneye hama tukavugana ati je muzompaye nkaca ndibakorera hama indingiti yama ifise ubwo burebure bungana gutyo canke hari usanga ari ndende bivana kumbure ni byo umuntu ashaka yaba ndende yaba ngufi gusa zose zikora zivuga kumwe oya mugabo hari ico usanga itanga ijwi ngobo uburebure nibwo sibwo busobanura ijwi risobanura kuri intuzenya yayo iyo hembe urashobora kuvuga ari ihembe usanga ari rinini n'irindi usanga ari ritorita nk'iri jurana ko ari ritorita rero ntiriza kunganya ijwi na rinininya kandi rininiya naryo ntihariho ijwi naryo ritaronka kubera ari akantuzenya gatoya mbega iri hembe ni iry'inka yego urashobora gukoresha ihembe ry'ikindi gikoko bivanye n'ingene ringana ariko byo tumenyereye amahembe y'inka niyo tubona cyane ari manini ndiko ndavuga nk'ubu yatari dufise nk'ibindi bikoko nk'imbogo ngobu hari ahantu hari amahembe y'imbogo darose byo kunda kuko igikenewe ni ihembe gusa usibye gusa ko je nayikoze mu ihembe hari n'abandi bayikora mu tugopo naho nyene birakunda bikavuga neza nk'ubu nagiye ndiko ndakora muhira shaka y'imirya 3 niyo ndiko ndakora nayo nyene nzoyikora mu ntuzenya mu kigopo mugabo tutabeshanye indingiti ni y'u Burundi canke irashobora kuba ifise ahandi hantu kubisana ni ingiti ni y'u Burundi ni y'u Burundi kuko je navutse ndayibona i Burundi ahantu hose maze kuja kuri ntaho ndabona kabisa mugaha mu Burundi niho uza wumva nibaza ko ari naco gituma ifise izina ry'ikirundi mw'indonongo bona nk'umuntu akubaje ngo gitari uyivuge mu kirundi
uza gusanga atagihari hajya burya gitari nta zina ry'ikirundi rihari oya gitari yimbire mu kirundi ntayihari umuntu akubwiye ivuga piano mu kirundi inanga y'ikizungu inanga y'ikizungu twebwe tuvuze inanga twumva ijya inanga twumviye inanga niyi ifise intozenya mugabo umuntu avuze piano najya mantuzenye ntaza kuko kubisanzwe inanga indigiti diyiwacu nuko uducishirize ko rero harabahora bayumva bumva amajwi batazi igicuranga carico reka twumvirize basha ukagira ngo ni ngorane ngenda kabaze twumve mbere numva ubu amashuri akomeye ngenda kabaze numve ko kagiye ku ishuri kanengete kanengete mbega waragiye ku ishuri waragiyeyo ntubesha none ku ishuri mwaririmba ngo iki kumva ko gashoboye kuvuga n'iyindi kafise n'iyindi kenshi dukunda gukoresha mu manza iyo umukobwa agiye kwabigwa musezera babanyi wangeri musezera biwanyu wangeri musezera biwanyu wangeri we kukaliwe washimye kunguruza nari naragukunze wangeri none raburagiye wange mbega ndaya mama wangeri ngo nzoyaganande wange musezera biwanyu wangeri musezera biwanyu wangeri musezera bose wangeri we kukaliwe washimye kunguruza ibintu n'ubuhinga kabisa ariko nubwo nk'abana bashobora kuba barutse nko mu myaka nk'inyuma ya 2005 bashobora kubica ikintu batakizi iki gicurangisho ntaco bazi bamwe iyo ngiye iyo ndagafise ko ndakunda kuba ndiko ndagatemberana cyane barambwira ngo ingoma nanje mbona ingoma ariko abandi bakambwira ngo n'umutego keshi kubera mba nkeneje iyo ndagafise akagira umwana bimbaza ndaryoherwa gose gusumba kubera ucumusigurira ndamusaba ko mba ndose akazi ndamusobanurira iki ni iki bakigira gutya bakivuza gutya mbega ko hariho amashure maze kubona no mu ndinganizo y'ingene amashuri ubunya atunganijwe hariho icigwa c'umuziki barigisha ibi bicurarangisho nk'ibi canke babigisha ajya amanota gusa navyo ndamenya ko je sindi umwigisha nibaza ko abigisha ari bo baba babizi mugabo mu gihe boba biriyo birashoboka cyangwa ugasanga nta biriyo mu gihe n'abigisha usanga nabo batabizi ngene bikora hama yuri kuravuza ngaho ntubabara nta tuvuta nta kujya kwa gitari kababaza nta tuvuta musiga ko hariho akantu aha aya mavuta niyo mavuta y'iningiti ayahe nayo musiga ko aya n'amavuta yako iyo katayarose ntikavuga n'amavuta musiga ko nayo musiga ko yego nayo dusiga n'amavuta ameze gute ni biti tugenda gukomeretsa ibiti kwisha mwishamba ibiti bya byose canke ni birafise hari ibiti igiti bita akajwari yo ugakomerekeje kafise amoso zikarira ni ntuzenya ikindi giti bita umushayishayi kiba mwishamba iyo biteranije rero usanga bizana amavuta atukura ameze neza cyane iyo ucishije kwa kagozi rero ariko kavuza kaca kaja ku burembo kugira kavugaka nuko uburembe bwo kuraka wabukanyegangije amavuta rero yatunyegeje karako nibikiye watubwiye ko wakuze ubibona ubonye bavuze ico gicurarangisho imyaka umaze ukiza ukivuza hari akamaro byakugiriye mbo imyaka maze ndakivuza sinovuga nti byarangiriye akamaro kuko nanje ntanguye kubyiyumvira ko no bishira habona muri iyi minsi ya vuba ndayimaranye
nahora ndabivuza muhira ariko kuva ntangwe kubishira habona nta misi myinshi irahera novuga nti haraheze nk'imyaka nk'itatu niyo ntanguye kubishira habona undi naguma ndabinyegeje ariko kuva aho ntanguye kubishira habona ndabona ko hari hakabusho n'icyo gituma namwe mwaje kunda aho karusho nakahe uraje mu biteramo biraba abantu barabatumira hariho abantu bagira imanza bakambwira ati tuzanire ka kantu no kuvuga uwo muntu arinze mpamagara bakita kakantu bariko bambarira ako kantu baracagafata ko akantu gato niko bameze abantu niko bameze burya ni gake ibintu byabo bavyubaha cyane cyane ibintu by'akaranga k'iwacu ni gake banavyubaha gose cyo gituma byita akantu ubu rero uratangwe kubona yuko hashobora kuvamo akantu kakagutunga bipfuye kuri ico gicurangisho cawe watubwiye ko wubatse urafise abana yego hari umwana wawe umaze kwigishwa avuga ati rega ntawe umenye ikimutunga jewe abana bose wanje ndagashira habona iyo ntashe kare nabya ntengo twe turaterama ko twe muhira duteramira ku bitito mufise kamwe gusa muhira muhira mfise akakonyene ku keshi kuko iyo ntangwe duteramira ntangwe kukavuza umwana umwe aravuza urutaro undi mwana akavuza inyagara kaje dutangwa rero gucuranga muziki mu ugasanga mugize umugwi bafise umugwi uvuze imiziki nk'abana bo mu rubabo mu kibano baraza kuturorera twebwe muhira baraza kuturorera kabisa anye mu ntara ya Gitega iwanyu hariho ishuri ryigisha umuziki Institut de Musicologie de Gitega uramaze kuhashika basi wumve yuko bashobora kugira ngo umwe mu bigisha kuko ni ishuri ryigisha umuziki barigisha ibicurangisho barigisha kuririmba uramaze kuhasimbira ubone ko ibicurangisho nk'ivyo babifise ire gushobora gusanga urahakuye akazi ico sindagikora sindajeyo kabisa hariho ikibazo yarahejeje kubaza ati biramaze kugira ikintu bikumariye kubona uvuza ko iyo ndingiti reka tuye kwita akantu ko jewe mbona ari igicurangisho gikomeye cyane yarakubaje ati biramaze kugira ikintu bikumariye tugerageje kuraba mbega abantu bavuze indingiti dufate ubona abantu babiha agaciro canke ubona hari ico bibafasha canke abantu babiraba barabiha agaciro ugerageje kubiraba hariho ababiha agaciro n'abandi babona ko mengo uri umusazi bimvira ko mbere ahubwo uri umuntu w'umushezi w'inzoga umwe bita umuvumvyi ku buryo unaciye n'ahantu uzumva baguhamagaye ngo ndafise ijana ivyo mpanda bibona nawe ukihweza umuntu aguhamagaye ngufise ijana ngo afise ijana mbega ijana umuntu yurigurike rero novuga nti n'abantu bavuza ibi bintu natwe ubwacu twiha agaciro mu gihe nitwamara kwiha agaciro n'abantu batubona bazoduha agaciro ko nk'ubu jewe kabisa k'abantu ngaha Gitega nka bose barabizi ko atawo mpamagarira mu kabare ko bampamagaye sinitaba keje ndakunda kugira ndagatwaye mu kabare niyo nshitseyo ndakavuza mugabo sindakavuza ngo uko musomye ko mbwinjaye mfise yo kwisorera jewe kandi n'igihe usanga ari nako kayampaye mu majambo make uvuze uti agaciro umuntu ni wakiha agaciro n'ubundi umuntu ni wakiha niyo mwatangura kwiha agaciro mwe muvuza ibi bicurarangisho n'abandi bazobaha agaciro yego hamako cyo waruvuze ko kaba bikunda ko kamaze kumpa uburyo nkabona icyo kamariye je kuri ningiti novuga nti iramariye ikintu sinovuga nti niyo neza kwa maso gusa mugabo rero nanje ndiko ndavyihweza by'ukuri uwo munsi bisumbejo uko nari ndagafise muhira ubu ko wagasohoka kerekana bano ko wagafise icyo kakumariye yego none ngo aha Igitega muri benshi umaze kubona nkabanga huretse wewe aha muri kino gisagara ca Gitega ndumwe ubundi namwumvise kure hiyo mikomine yo muntu uzenya ku mubuga yego ntimufise ubwoba ko iningiti ishobora kuzozimangana burundu mu Burundi kikaba igicurangisho cigeze kuhaho mu mateka ariko muri no myaka kitakihari ivyo ndabifise igisagara ari wowe wenyene ivyo ndabifise ku ubwoba nico gituma naciye mfata umugambi wo kuza ndigisha abandi kuvuza iningiti igicurangisho kavukire ico gituma ndiko ndigisha abandi hamwe bonkundira nkaronka abana bato niho nanje no kumva ko ndyohewe kuko hajya ibintu uri kuravyiza umuntu w'ubwamwa n'ubwakwaha ntugire ngo bimira neza ariko iyo wigishije umwana akura abikunze kandi akura hajya umwana afata n'ingoga gusumba umuntu akuze uravuze yuko uhora ugenda ku kabare ugafise mugenda mu biteramo canke hariho n'abandi bahamagara ku kabare ati ngumvugirize ndaguhe none mwebwe muriko mukora iki kugira ngo
nimba ari uturirimbo muvuza biciye mu ndingiti muriko mukora iki kugira ivyo bintu bihagume nka kurya anye dushobora kumva nk'indirimbo ya Bob Marley uno munsi dushobora kumva indirimbo ya Lolilo canke undi yayivugije haci mwebwe murasohora uturirimbo mukatubika ahantu kugira ngo tuzobandanye tutwumva ko no mu maradiyo mpora numva umenga nta turirimbo tw'indingiti turimo twinshi muriko mukora iki turiko turakora ibintu tugira turabe ko tuzoguma tubifise mu Burundi ntibize bizimangane mugabo mu gihe turiko turabikora twenyene atabadufashe umugongo ntibikunda aho mubikora gute turakora muramaze gusohora indirimbo zivugijwe n'indingiti yego hari izo twakoze turamaze nk'ubu jewe ndamaze gukora dutatu namaze gukora uturirimbo twiza kandi nzo ndirimbo ziduha no kuri katazo ndumva ntitwaheza kumbure ndazakoze aba ko ntuze kuri flash yego hanyuma iyo rero uri kurakora izo ndirimbo hari abuvumengo nabasazi na cyane hariyo n'abandi abantu bakora mu studio akaza nawe akakubwira ati oya banzirindire aba mu givyo by'iwanyu biragoye ntituraronka rero n'umuhinga wa vrai ashobora kubidukorera neza yumva abikunze kuko bose baguma bakunda bya bintu by'ibinyamahanga gusa yego ni vyiza cyane nuko none wowe ku bwawe usabikora uvuze ngo abantu ngo babafashe babashigikire kugira ngo yicurangisho ntikizimangane mwebwe n'ivyaringa ubu mushiramwe bwo kwigisha abantu bamwe murasaba iki nk'abantu muvuze ibyo bicurangisho kama mu gihe tubona abantu kugira umuziki usohoke baja ku mashini bagakora akagenda utahanye mwebwe musaba iki mugisaba bande kugira ngo ibicurangisho kama nk'ivyo byameho jewe ikintu nosaba ikintu cya mbere manza gusaba ababijejwe hariho nk'umushikiranganje inkino n'imico kama uwo kubisanzwe niwe yategeza gufata iya mbere kugira ngo adushigikire nawe iyo dushigikira gute nukuvuga ubwa mbere ho ibi bintu kugira uje nko kuvyigisha abana bisaba itike kugira ugishika aho hantu kugira ukoranye nabo bana kugira abana ubatondana uzashika nka 10 no kuba ufise imbombo uza kubaha mu gihe rero mu munsi izo mbombo zitugora kuronka kugira abana tubahamagare ntibikunda ko tubaronka ariko hamwe bodufasha bakavuga basi tugomba turondere studio inzu ikorerwa mu muziki kavukire navyo vyodufasha gose kuko aho bica bigaragara kuko na twebwe dukora tuvuga ati turafise abantu badushigikira kabiri nuko n'utuhari n'izihari zimaze gukorwa n'ibi bintu baza barazumviriza akazicisha ku maradiyo keshi apana kuguma bavuza zijya z'abandi hirya no hino zo hanze canke zibicurangisho bindi bigezweho izi zikibagirwa kuko keshi zikunda kuza mwijoro n'abantu baryamye abana bamaze gusinzira niho haza twatubyino twikirundi agaho k'abarundi ibitito niho babizana no ku murango babivugije ku radio nta ngorane byomera neza cisho nsaba no dusaba ivyo ko bodufasha bakaduha kwanza inzu ikorerwa mu muziki tukagera tukawukora neza natwe tukumva ifteri ko turiko turakora ibintu n'abari hejuru badushigikiye kenshi abantu bakunda kuvuga ngo imbere y'umugambi n'uburyo hatangura umugambi mwoba hariho umugambi mumaze kwandika mukawandika neza mukongera mukawushira ko n'uburyo uwo mugambi wotwara kuburyo ushobora kutwara nko mu bushikiranganje kuvuga twe dufite umugambi uyu uzotwara uburyo bungana gutya mubona mo dushigikira ku rugezo uruhe kugira ngo abo hariho nkishira hamwe mufise canke nimba muri Amical des Musiciens ntavyonze kugira ngo mushobore gukora umugambi umeze neza mushireko n'uburyo usaba hama mugende gusaba ibintu biboneka oya turagishikako cyo kwandika umugambi ntaho turashikako mugani baza yuko abakora ibikorwa mbabwenge aba artiste kenshi barakunda kuvuga ngo ni mudushigikire mugabo hari igihe umuntu atamenya hahera nibaza yuko byo babera byiza mwanditse nk'umugambi mukongera mugashaka n'uburyo wotwara ukabona kutwara mu bushikiranganje twebwe ibintu dufise dukeneye uburyo bungana uko ubushikiranganje nimba budabishoboye bugafuma bari bwo bugenda kubaronderera uburyo ikibazo ni kimwe abujya baronde bavuze ngo kwa nyokoro muhashikanwa na nyoko mbega nandika uwo mugambi nzomenya ko jewe ubwanje nibi birenge byanje ntazo mu biro byo mushikiranganje nzo ninde
azonjana aho hantu kwa Mana. amaradiyo turi ngaha Turi hano. turiko turakora ibikorwa Nk'ubu ni byo sawa. kumenyekanisha Nk'ubu ni sawa ko tubabonye muje ubu natwe tushiye tutangura kugira akanyamuneza nayo ubundi namwe mwari hariya ntimwaturaba ntimwaza kuko urumva nk'ubu uravye imyaka ihaciye umunsi akariho ndavuze ko ndakamaranye igihe ubu munsi akariho muje kundaba urumva ko namwebwe harimo agahazi reka rero muze muraza tubonana kugira ngo tugutume ugene utuvugire hama nanje ukeneye aka kantu untume ati genda unzaniraka nega naho ugashira hajya ku radio baje kuraba akavuga ati ukabazga ko karavuga uza kugira nkigishije ingene uzokavuza mbega Mikali de musicien ngaho Gitega nta kibafasha naco ndabona muyirimwe mugabo oya ntayo turimo kabisa ntayo turimo kuko ibintu ubijamo kuko wabimenye ubwa mbere ibintu utabimenye hajya nico gituma ubona abantu benshi ibintu babijamwo umengo hari utuntu usanga umengo nakumuryango umengo nakumuryango keshi mpura mbona Amikali yo ngaha Gitega yakira cyane cyane abantu babasani baririmbiza indirimbo bakoresha icurangisho mva makungu muga abantu bakora ibintu ndangakaranga turacari kure bashaka kuba bikora gutyo kubera nkumbure batarababona nibaza ko keshi kitoba ari ico kuko iyo tugize ibiteramo bahora babimenya ko twakoze ibiteramo ko amafishe turashira hajya bakabona ko turi benshi nushaka mugabo ntiturigira tubona umuntu aza kutubaza mbega bimeze gute nene nk'ubu ibaze nk'ubu nkawe ko wavuye hariya wajuva hari umuntu ngahe Gitega twamana hehe mu isoko nahe no mu rusengero mugabo ataraza kumbaza ati ico ni giki urumva ko habarimo agahazi nziza cyane nibaza yuko ikiyago caryoshe na masahari karaturega ikiyago caryoshe cyane ubandanya ntiyoheze ngira ngo turangiza heka nakajambo kanyu kuno munsi yego tunashima nyine abantu bariko baradukurikirana ariko ko ngira abantu bariko baradukurikirana mwumvise neza yuko ibicurangisho kavukire ashobora kuzinduka tukumva ngo byarazimanganye gusanga bara ntibacumba bene ibyo bicurangisho uko bameze kose bari ko badukurikirana numva umwe wese afise ibimuraba bimwega kugira ngo nkumbura kukaranga ibyo bicurangisho kama tubigumane nibaza ko umwe wese yogira aterereye ndibaza cyane gose yego umwe wese ashobora kugira aterereye kandi turabashimiye cyane gose kubona mwadukurikiranye Shimire Steve yafashije kuremesha iganiro yego cyane yego hanyuma ariko kandi turangize tubabwiye ati nimwakora turirimbo twanyu n'ibyo bicurangisho byanyu mugene mu byandikishe hari ikigo cy'igihugu OBDA yego candika ibintu byanyu kugira ngo bazobamenye bati akaririmbo karirimbwe muri kino bicurangisho kandi kanditse ku muntu runaka kanditse kuri Philbert hagize umuntu akakwiba ukamenya aho ugenda kwitura ubutungane turagushimiye cyane gose Philbert murakize neza nibaza yuko ko tari twe twagusanze Gitega naho dusanga hariya kugira dukora ikindi kiganiro yego urakoze cyane gose ndakunda no kumanukayo keshi yego karibu cyane yego turabashimiye mwese mwariko murakurikirana iki kiganiro twariko turiga indingiti niki ico bijanye n'ingene bayikora ndetse n'ingene basanzwe bikora ngaha mu ntara ya Gitega nagira ndabashimire ko namakuru iki kiganiro tukadusubira ku munsi wejo jewe niyo nkeza jane nenda kiremesheje turi kumwe na Steve turabashimiye nongere gume ndabibutsa yuko ari kiganiro gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashe mu mugongo n'ishiramo ry'ibihugu bya Buraya ndetse na Africalia naho ubutaha mubandanye mugwizo nimba